ababitege amezuku baranyereka amadefo urya mezuku aracumbagira ya nyene ndavuga ati nubwo abantu bariko baranca intege ariko jewe bitege nzomwiyogereza sivyo en fait ndi ngaha mvuga ukuri kose bamwe musi babimenye ya bitege impuzu yakoreyemwo nizo namukoteye ariko munyuma naramubwiye ati ntegerezwa kukugurira impuzu urana ko bitega berewe sivyo urana ko bitega berewe nje bitege asanzwe akora iki jewe narumu kubera ngo yakuguru ndamufasha kuza nk'mboro gutaha ndamufasha kumweza uduharage kubera ngo yakuguru bidakunda ko nterura ibiro vyinshi urana ndakwaye ukuguru ariko ubundi urumva wahora wikorera wahora uri umukarani nari nkomeye mugubu byarase yo nuko umuvyeyi wawe arino canke ari ruguri Ngozi oya jemvuka mu bukeye mugabo dukorana n'abanyengozi ino ibujumbura aho ndi ndabizi ko iyo turiko turategura buzz buri muntu wese abakeneye views avuge ku nkuru ariko hari abantu baca bazana inzigo n'umutima mubati why atabicishije kuri jewe reka ndavyonone ariko nagira ndababwire ikintu cyose utazi uburyo catanguye kizire kucitamo kuko nubuzi wagiteguye bitege ni kuvuga naramutoye ndamuganiriza ndamubwira ati nzoguhemba none harabitse bitege ndamubwira ati nzoguha ukuntu turavyumvikana arambwira ati mugabo mawuja nta mpuzu mfise urarabasinze ngiriki ndakumara amazi Yes, nkundira ndakuramutse nongera ndaguikaze kuri Magic Channel ndakubwira ko ari mugano wa Kent, mugano w'Imana, mugano w'umwete, mugano w'abantu. Nuko another day, another vibe. Ngira gutya ndabakugarukanira, ndabakuzanira couple mu gisagara cya Bujumbura yagisibije. Abona ko benshi bagumye bavuga amajambo agiye atandukanye, ariko mu nyuma tuza kumenya ukuri, tuza kumenya ko yari integuro y'irerese bariko rategura. Nuko nkuko mubabona ndi kumwe na Nella mu Diaspora yaramaze iminsi yarenze na Nella wiwe avuze ati ubu mubimenye na Nella sibisanzwe nuko reka mpere kwa na Nella nyene igikogwa murakoze cyane kunyakira nibaza yuko Magic ni muhira ndabaramukije cyane jewe ndaho ndakomeye ego bitege ramutse abakunzi ba Magic Channel egereza micro muragize neza kuma karibu ndabaramutse murakoze n'ikiganiro twarimwo narashimye ibintu ni vibe ndabwira ko abavyeyi barashimye ndabwira ko ndakuzaniye abantu bafise vibe nshasha abanyi bose yego ndabwira ko je ndakuzaniye abantu ndakuzaniye vibe nshasha ibintu bimeze neza nuko Nella bimwe mu bintu twashoboye kubona twaraciye hano kuri Magic Channel turiko turayaga tuvuga kubijanye n'ubugeni bwanyu aho ubona ko benshi baravuze bati bino bintu bije kundi muvuduko nubwo benshi baguma bavuga ati muraraba neza ntitwari tuzi ko ari integuro ntitwari tuzi ko ari plan yo gutegura ireresi ryawe uno munsi tuje ngaho kugira tubwize ukuri abadukurikiranye babimenye munsi turashaka Nella utubwize ukuri udusigurire neza kubera iki ukora bijya bintu mpamvu nabikoze nagomba ko igikorwa canje kigera kure ndi umukinyi w'amareresi ariko ireresi mu Burundi ntiriragera kure hariho umurundi naho woba uri umukinyi wa mbere mu Burundi ukina hariho umurundi ushobora kwegera mubwiye kuri umukinyi agatangara sivyo rero jewe gukora bijya nakoze ikintu kizotuma apana umurundi gusa nabandi n'umunyamahanga avuga ati mu gihugu kibanyi habaye iki hari ikintu habaye iki kibazo nyabaki donc nivyo nagomba kandi narabishitseko rero filme yanje narayiteguye kubera ko ibintu ni buzz nateguye yeyi wanje nabitege nayikoze movie yanje yaramaze gukinwa gukogwa urumva rero ndiyumvira umuntu nokoresha ndashira ubwenge ku gihe ndabaza hirya no hino burya bitege namutoye ku munota wa nyuma donc yari plan B ni kuvuga niyo bintu vyo mwireresi ntiyararimo en fait nashaka gucanga abantu ku buryo nkoresha umuntu atarigera aboneka kuri kamera batamenyereye voilà rero ca ndamwiyumvira bitege ndabitegura igikorwa canje caragwanijwe ngira ngo mwarabibonye
ndabizi ko iyo turiko turategura buzz buri muntu wese aba akeneye views avuge ku nkuru ariko hariyo abantu baca bazana inzigo n'umutima mubi ati why atabicishije kuri jewe reka ndavyonone ariko nagira ndababwire ikintu cose utazi uburyo catanguye kizire kucitamo kuko nubuzi wagiteguye imigambi nawe afise. Nella biri mu bimwe mu bintu vyavuzwe cyane yuko ushobora kuba warakoresheje imitahe igiye itandukanye kuko turavye inguvu vyari bizananye turavye ukuntu wabiteguye kuja kwakirwa ku kibuga c'indege mukota imiduga uravyumva mbashaka kumenya mu kibano abantu bavyakiriye gute canke abo mu miryango wanyu babonye irya buzz iri kikorwa kurya. Kintu ca mbere muri famille yanje abatari babizi baranyandikiye ndibuka mon oncle yarantelefone arambwira ati mbeke ivyo ndiko ndabona nibiki ndambwira ati bon ntugire ikibazo iyo ni rere sindiko ndategura ariko kizire kubwira umuntu nomwe naho nyene nabibwira urya muntu abimbajije kubera ko je mu kazi ndi sérieuse cane wa undi ubona nyene ati urumva urya arinze yimvira kanyegera akavuga ati nere ibi bintu nibiki naramubarira ariko nabandi nyene kuri aba basanzwe baza akazi nkora baravuga ati umwana wacu turabizi byo ari karategura kandi warabona yuko naragiye ku ma social media ndavyemeza kugira ngo ofete iri kurategura ikintu ufata riske niyo mpamvu no munsi twakugarukanye kugira abantu babimenye barabizi ko kuri Magic Channel dutanga naratanze show hero exclusive interview guys nukuri naje nahakubabesha bino bintu naje kumenya mu nyuma ko ari ibintu biriko birategurwa ariko ubundi twe dusanzwe tuzi ko ari ivyo ariko Nella ntaguciriyemo reka gato mbanze mbaze bitege wewe bino bintu bigitegurwa bigikogwa abantu biwanyu cyangwa umusanzwe mukorana bavyakiriye gute? Bavyakiriye neza kabisa ku munsi wa mbere barashimye. Hajya bitege asanzwe akora iki? Jewe nari mu kubera ngo akuguru ndamufasha kuza nk'umboro gutanga. Ndamufasha kumweza uduharage kubera ngo akuguru bidakunda ko nterura ibiro vyinshi urabona ndakwaye ukuguru. Ariko ubundi urumva wahora wikorera wahora uri umukarani. Nari inkomeye mugubu byarasi. Byarasi. Nuko mbashaka kumenya rero uri kwirigara bamusanze mukorana akazi k'ubukarani bakibona bijya bintu bikiduga bikija hejuru bose uca ku marezo sociaux bakwerekana amafoto yawe uri kumwe na Nella bavyakira gute? Bari bavyakiriye neza kabisa. Barashimye n'ababanyi benshi abantu benshi n'ingozi hose barashitseyo. Nuko umuvyeyi wawe arino canke ari ruguru ingozi? Je mvuka mu Bukeye. Mu Bukeye. Mugabo dukorana n'abanyengozi ino ibujumbura aho ndi. Ofete benshi bakorana n'abanyengozi. Nella mbashaka kumenya rero iciyumviro cyo kuca wiyumvira kugira ushobore gutora umukarani hamu muhindure umuzane muri yashusho imwitwe kuko urabona ko benshi banavuga ati zijya video uri kuramwoza uri kuramutegura umusiga club birafise ukundi kuntu nyene vyazana ubundi buremere ko vyiyumviriye gute? Nciyumvira bitege abantu batari bazi igikorwa ngomba gukora barambwiye Nella raba bitege amezuku baranyereka amadefo urya amezuku aracumbagira nyene ndavuga ati nubwo abantu bariko baranca intege ariko jewe bitege nzomwiyogereza sivyo ofete ndi ngaha mvuga ukuri kose bamwe musi babimenye bitege impuzu yakoreyemwo nizo namukoteye ariko mu nyuma naramubwiye ati ntegerezwa kukugurira impuzu urana ko bitega berewe sivyo urana ko bitega berewe jewe nta bintu birenze mfise kubera ko na jewe ndumwana ndafashwa nta mama nja kuririra nta papa nja kuririra ariko naravuze ati mutuntu duke nkora kubera ko nanje daso tuntu niyungunganya Imana ihezagiye nkaronko dufaranga naravuze nti bitege nzokora uko nshoboye bitege ni kuvuga naramutoye ndamuganiriza ndamubwira ati nzoguhemba none harabitse bitege ndamubwira ati nzoguha ukuntu turavyumvikana arambwira ati mugabo mawuja nta mpuzu mfise urarabasinze ngiriki ndakumara amazi ego maze kumva uko ndavuga ati uyu muntu vraiment uyu muntu niwe nari nkeneye naciye ndondera uburyo no mugirira impuzu kugira ngo bitege ndamwambike mu nyuma impuzu nziza
bijya vyari muri plani zanje. bivuze ngo kujya kuntu twabonye ko yambaye nabi yambaye ibintu bisanzwe nari nateguye mu nyuma naciye mvuga nti reka ndamwambike neza kugira ngo babone ati uyu mukobwa kuva hanze yaciye atangura kumwambika neza ko murabizi kumwitaho ko murabizi umukobwa iyo akundana n'umuhungu okay dufate nko mu rugo aba mama urabona yuko umuhungu iyo atarazana umugore usanga ngira ngo n'impuzu ngira ngo yibanga y'indani ayirirwamwe umunsi wose ariko iyo amaze kurongora hariho ibintu bihinduka ugasanga madame avuga ati iyi sengre nimba yambaye avant midi après midi hindura sibyo ivyo bintu rero vyaranje mu mutwe ce nibuka ko ari ibintu bibaho mvuga ati oya reka manze ndamuha impuzu zisanzwe ziba yabaye ngene zizovugisha abantu usi mu diaspora usi umuki après ndamuhereza impuzu nziza zizovugisha kandi abantu kandi warabonye ko bavutse yabigereje n'ivyo nari nshaka bitege ndamwoza ke ndamusiga indimu bitege ndamusiga parfum ku buryo abantu bagiye kumutora ko ari we urumva bari babantu nyene bo mu gituro basanzwe bamumenyereye ariko umuntu bahura gake nukuri ntivyagoye ngene bagutora bitege byari byabananiye gose ntibigeze bamutora nguyu n'ubona mubwira ati sinzosokona usa nabi Uravyibuka bitege ego kabisa namubwiye ni sinzosubire kubona usa nabi waba ufise impuzu yo kwambara waba udafise impuzu yo kwambara kora igikarani uheze utora amazi woge nimba ariyo kandambiri nimba ariyo butura basi tukiraho ntubona ko bizohava bimera nka bimwe amazi iminsi bavuga bati bitangura bukebuke bikazohava biza kuziramwo urukundo nyene ko urumva ubusiga bufise charge yo kumwitwararika ubu niwe utegereza kumenya ati ikirato yambara cyiza avuye ku kazi ndaza kumuraba uwo mwitwarariko wo kuza urava muhiri wawe uja kuraba bitege ko yatashe uja kuraba bitege ko muhindura akantu ubona ko hari ikindi kintu beza bika okay impamvu ibi bintu ndabikora nuko bitege yambereye umugisha uyu mugabo yambereye umugisha uyu mugabo ikintu twakoranye urafise umugisha kabisa nagatushe kabashe sivyo uyu mugabo yambereye umugisha je te jure umugabo yambereye umugisha ibikorwa twakoranye vyageze kure iyo aza kuba ari uyundi muntu amajambo yaramuremereye bitege yari menshi yari kubiheba ntuzeye ya kabiri tournage ya kabiri ntayo yari gukora ariko uyu mugabo yaremeye arihanganira ibintu byinshi ndabizi bitege ntavyombarira ariko ndabizi abaguciye umutima ni benshi abaguca ni kuvuga hari abantu baza barakubwiza nkababwira ati mvi impande je ndi kumwe ti je nkubu niborerewe ntinge ndagiye ndigire hari yakwa egereza kamiko ni kuvuga ngo hari ibibazo byinshi wazurahura navyo nyuma ya hajya bijya vyanese beshi gose kugira bononere Nella ego kabisa sivyo rero bitege ndamukundira ico ndabona ko ari umuntu dukwiriye gukorana uyu mupapa n'umwana mwiza cyane rero nico gituma nanje nari naramubwiye ati bitege ukazobura amafaranga yo gufungura uramanza umbaje numve ko nanje hari Imana yampezagije ndagufasha uravyumva kubera ko mwisi twese turafashanya ke no mwisi nshobora kuba mfise akantu nkaguha ejo nawe ukaba ufise akantu kaba sivyo byiza mu rukundo go gufashanya ngigwa ko mvuga bitege nkuko yabivuze canke araza kubivuga bitege asanzwe afite ubuzima bworoshe novuga bubi bitege sivyo bubayabaye bitege nta kazi gashemeye afise ni kuvuga ico gikarani kibonetse araburara kitabonetse mambe kibonetse arafungura kitabonetse araburara sivyo rero nk'abantu yanavuze ati uwaja hejuru kubera kibazo cyo kugura urumva arafise ukuntu bamugonze baramuteye iseke ni kuvuga ukuguru kuntu abantu bose bagumye babona ukugura atambuka nabi ngo diaspora cumbagirira ikirata urumva nico kibazo nyene afise rero urumva bitege naramwiyumviriye ko ndavuga ati uyu mugabo bitewe n'ukuntu yampaye umugisha kubera kuba ngeze ngaha kuba ngeze aha nuko uyu mugabo yitwaye neza mu bintu vyanje nkabashimira cyane n'abandi bantu bagiye baranshigikira hari abapromota b'abarundi banshigikiye aba journaliste sivyo
ndashimiye Scott, ndashimiye Andy, ndashimiye koresha umwanya mu ba promoter, ndashimiye Jisho, ndashimiye promoter Dora Capital, ndashimiye Aridio kuri Morning Burundi, n'umutipe yitwa Guy Bienfait, ndashimiye n'undi mutipe yitwa MC Malova, urumva abo n'abantu bagerageje n'abandi bantu benshi bagakwiragiza ibikorwa nibagiye umutipe araho yitwa Divin Sinda yaragerageje nawe kubona abantu ko baragerageza kuncafuza akagenda arakaruma avuga ati no ibisino vyihanganira sinshaka kwemera ko umuntu agucafuza jewe mbona urumva uyundi muntu ntashobora kwibagira yankoreye vyinshi yanampaye inzira kambye ati tuze dukora ibi dukora uku umuntu yitwa Aimable niwe yankoreye filme urumva nawe yakoze ireresi igihugu niwe yakoze filme yanje Aimable ndamushimiye cyane Bena Scott baragwanya urugamba rukomeye Aimable Scott ni ariko arafata aya masanamu neza niwe cameraman nukuri abo bantu bose ndabashimiye nundi muntu no banaribagiye ntibagiye abakinyi bemeye kumfasha gukina baragwanya urugamba rukomeye baremera kubera ko iyi buzz sinari kuyikora mu gihe film idahari urumva abantu bafashije gukina ni intwari Imana ibahezagire cyane umuntu wese yamfashije kino gikorwa nshimire n'abantu bangiriye nabi bagumye bashaka kwivanga mu kazi kanje kugira ngo bangirire nabi filme yanje bigeze kure mugabo hari abagize ikibazo sha bande abo nyene turabashaka hariho abo bakanze ubunye ndazi aho kantu karacaba ari mu mitima sivyo mvuga ikintu kimwe ikintu utazi ukuntu categuwe kirazira kucivangamo bantu b'Imana nimba uri kurarondera ukuri kw'ikintu kurondere mugabo apana gushiramwe inzigo twese turakora twese turabantu turakorera ibintu vya social media ariko kizire ko wewe ugomba kundengerera cyangwa ugashiramo inzigo tuba turiko turakora ico tuma abandi batera imbere voilà hari umuntu yagiye arancafuza aravuga ngo ni gute ngo akeza nete ngo yompa ngo ikiganiro amajambo menshi mabi ariko izo televiziyo genda uzirabe n'ubu televiziyo bubiri ngira ngo abandi bantu buzz barayinjiye bararondera amakuru bararonka amadika ama 15 ariko babo ngira ngo nta na 5000 barashikana kubera iki babishizemwe inzigo ni mumanze mwubaka iyo mibiri yanyu mugabanye imitima mibi mwiteho ibintu byanyu mwiteho akazi kanyu kubera ko imitima mibi ntahishikana abantu hari wavuze ngo yari kutwegera ngo tukamufasha abarundi umurundi ayamaze kubona ari brand kugira guhereze na 2 minutes ndio kugira basi agufashe nukuru kw'Imana biragoyeke ariko mutubonye twicira inzira mugatangura gufata ama micro mwinjira mu kazi kacu menya ko nabagaburiye ino content yanje yarabagaburiye bamwe gusa tugabanye inzigo tugira urukundo dukundane bizotugeza kure nuko kuko jewe nteye imbere wewe Kent uraronka sivyo Scott araronka urumva nakeze hari inyuma ya kamera araronka n'abandi nabitega araronka nubona bitega ingene yasa neza ubona kusa neza urumva rero bitege mu mwitege mu maproje yanje sivyo bitege ubu nzoguhamagara dukora ukanga sinobyubahuka urakoze tukiraho kubera iki watubwiye ko plan yari yo kugira filme iduge hari benshi bacyo banavuga ati nyuma ya buzz kweri ki twashoboye kumora mu mareresi mbega mu bice biri nyuma uba witeze kuzomukoresha bitege mu filme canke uzoguma umukoresha muri ibi gusa bitege nzomukoresha mugabo bizovana kubera ko bitege murabona yuko umenga arase akabazo bitege arase akabazo novuga hari ukuntu kuvuga bitamworohera neza ngira ngo nawe uri kurayibona ntibimworohera neza kandi filme buriya nukuri guhishije mu kinyoma bisaba yuko ujua hall baguhaye urumva rero bitege nzomuhamagara tugerageze turabe buriya nico gituma ntamushize muri movie kubera ko nabonye faiblesse yiwe ariko tukiraho nyene
turashaka kumenya kuri Bitege. Bitege Sa wewe watubwiye ko ufise ubumuga bwo kuguru. Mbega uno munsi ari nka umuntu yo kwifuza kugufasha, umuntu wumva yo gufasha iki, yo guterera iki kugira ngo nawe ubuzima bushobore guhinduka? Yombangira nk'akazu mbamwo akama n'utuntu nyene nzanatererenganya nyene nko ngaho nyene twaba tumaze nkaza kuraba n'abavyeyi. Umaze igihe kingana iki utaja kuraba abavyeyi? Imyaka 3. Imyaka 3 utaja kuraba abavyeyi? Nera wagize neza, ufise urugamba rukomeye. Niba mushigikire bitegejewe umunsi wa mbere. Oya umunsi wa kabiri tuva gupima igikanzu ya mariage. Uravyibuka Bitege? Yego. Yarambwiye yuko atakintu hagira yifuka ndababara. Narababaye ndabura ukuntu ndabigenza. Naciye ndamubwira Bitege, jewe ndakwemereye ishuka, ariko sindakubwiye umunsi nzoyiguherako. Oya ndakwemereye ishuka, Imana niyampezagira nzora bigikwiriye. Ariko niyumvira ikintu ca mbere ikiruta ikindi, niyumvira ko notangura kumuha impuzu kwanza zo kwambara. Kubera ko deja na nk'ubu nimba yaje kuri kamera yambaye neza guca, niteka kuri jewe, niteka kuri Bitege nyene. Hariho nabandi bantu vyigisha, donc baratahura ko umuntu ashobora kuva mu buzima rimwo. Urana ko nka Bitege abantu benshi baratangaye, nararonse message z'abantu, uravyumva? Nukuri ndashimiye buri muntu wese agerageza kuntera intege mu bintu. Ndamushimiye cyane. Jewe nta bantu mfise ko baranshigikira, filme ni jewe. Nukuvuga nta sponsor afise. Nta sponsor mfise. Wenyene ariko arikorera. Urumva ejo rero mukabona mpagaritse mwabantu mwe abarundi ndashaka nanje munshigikire. Filme murabizira twara uburyo bwinshi. Munshigikire iyi ngabire yanje ntizime, ahubwo igere ahandi hantu, sivyo? Nimba wavuga ati ndera no muterera nka episode imwe y'interere ni bon, niba ubona ati ndera no mubera manager ni sawa, je ngomba gukora, sivyo? Nico gituma naberetse ico nshoboye. Akanakoze ni ntango. Kumbure hariho ibindi bintu Imana inyegeje muri jewe, nanje ubwanje shobora kuba ntazi. Ejo kandi vyofasha igihugu nimba ndiko ndakora. Ejo hariho imiryango nanje shobora guha akazi ugasanga turagezanije kure, sivyo? Kubera ko uri kurakora ikintu hari gihe wowe ukora kugira winezereze, ariko muri kujya kwinezereza wewe haba hariho imiryango myinshi uri kurakizake. Kubera ko urana nk'ubu ndiko ndubaka nk'ivuriro, mba ngomba ndonka amahera, ariko ajya amafaranga hariho abakozi impereza ubuzi. Bajya abakozi banje nabo bafise imiryango batunze. Rero bantu b'Imana, ego rero bantu b'Imana, ni wagomba gukora ikintu menya ko iyo projet yawe hariho abantu benshi izotabara, hariho abana uzogeza kure, hariho abantu uzoburi kurarihira amashuri, sivyo? Kuko je nk'uboni je ndase batonyi banje biga, nimba kaga filme kariko karampemba, nimba ndiko ndasohora nkaronka sponsor z'abantu, mutonyi wanje hage biragenda neza, sivyo? Ndaryoherwa nanje nabitega gashikirwa, sivyo? Rero abantu nibanshigikire Bitege nawe nyene bagira ico bamufashije, kubera ko murabona ko agwaye n'amaguru. Ndasavye abarundi, ndabizi ko musuru kundo ikintu cihutirwa ni Bitege, mumufashe vraiment, kubera ko afise ubuzima butari bwiza cyane, niko no bivuga. Umva ubuzima bwe ntubushemeye. Nuko 100% y'igikorwa cawo kirabaye successful. Isireresi ryawe rirasohotse rigeze mu 30,000 rirakunzwe ahubwo. Abantu bose musimbire kuri YouTube murabe Nella filme, muje kuri Nella filme murabe filme nisi amaraso amwe. Ni filme nziza cyane, ni ndabibutse ko ari je nanditse filme, ni je nayi directinze buri kintu cyose, sivyo? Nuno mugambi ni no plan yo kuzana Bitege twe twamenya nka Diaspora. Ego ni jewe nabiteguye, ariko nababwiye abantu bagiye baramfasha kubishira mu bantu. Ariko plan zari ziwanje. Nella ndashaka kumenya rero, uno munsi turabonye iyi plan ya Bitege kandi urabona ko ari igikorwa ciza kiriko kiraza
gifasha cubura kinatuma abandi bantu baja ku yindi ntambwe. Wewe urumwe mu bantu bari basanzwe guhanura abakobwa babwira bakura amaboko mu mpuzu bakoreko canke iki. Uno munsi ubona hari giki ku ntambwe ikenewe cyane cyane mu mwuga w'amareresani wacu kugira ngo turese zacu ziriko ziraduga kuri. Ikintu ca mbere no babwira ireresi y'u Burundi kugira itere imbere kene urukundo. Abakinyi ba filme ndundi nta rukundo tugira. Nagira ndababwire umunsi ntegura ino buzz ugwanko gwa mbere nabonye narubonye mu bakinyi ba cinema. Uvuga aho mukorana nyene. Apa naba bandi bantu baje ku ruhande ariko narabonye ko ariko si bose. Hari abantu bativanga mu bintu by'abantu. Abatahura ibintu. Yego abatahura ibintu. Nabandi aba yumva umengo woguma umusaba, aba yumva umengo woguma muri musi birenge vyiwe. Bantu b'Imana isi iragoye. Hari gihe umuntu akwifuriza ivyiza. Uyo muntu mu kukwifuriza ivyiza vya vyiza Imana imaze kukurunda wa mugisha yagusabira. Ujya muntu nyene yo gusabira amaze kubona Imana imaze kuguhezagira. Wa wundi nyene yagusabira umugisha akarondera kukugirira nabi. Murashobora kwibaza none gute ushobora kunsabira umugisha Imana yampezagira ugacurondera kungirira nabi. Imagine mugomba tugume tubasega tubasaba no. Umugambi w'Imana suweje, umugambi w'Imana nuno munsi. Imana bugimenya ibidukwiriye ke kugira ngo sohora ry'amafoto yabitegeye ndiko ndamwogereza mwibasi nabiteguye umunsi bashira hanze ifoto ngo wa mu Diaspora ngo turamufasha. Imana yaciye mundi mugambi uravyumva. Naciye mbwira bitega ati nyaruka dukora kan cempereza amafoto jisho ndayahereza ntuze wa Morning Burundi ndaya transfera kwa ntuze kwa Malova baca barazi partage rero nabandi barazi partage. Urabonye ibintu vyiwanje vyaciye bisura kandi kuvyuka a zero. Shaka mvuga iki? Wowe ugomba kwivanga mu mugambi wanje, ugomba kwivanga mu bintu je ndiko ndategura. Aho muhurira n'Imana yanje we ntuhazi. Weye panga byako byote lakini Mungu atapangua. Ujue Mungu yupo. Umenye yuko je ndi imfuvyi Imana y'imfuvyi yamiri hafi. Ibintu vyose mba ndiko ndategura. Nereka Imana ati Imana ibi ndiko ndabikorera umuryango wanje. Rero ukacuza kwita mu buzima bwanje. Sivyo ukagomba konona imigambi yanje. Menya kuzohura n'Imana yanje. Ya jambo ryo muri Bibiliya ngo nari nkiri muto none ubu ndashaje sinigeze mbora umugororotsi. Sini urumva mumenye ko sinibaza ukuntu ushobora gufata ikintu umuntu camuraje amajoroke ukagomba kugisambura ku munota umwe. Izo nguvu hamuna nazo ntazomugira. Mureke Imana yitwa Imana nuko kandi ibeozi yazinye kwera twege twabishatse nabo twabiteguranye nubu bagumambaza nera twongereza ibirungo bikasema reka tubarekere nuko nera mu kurangiza uno musi twariko turahukuri abantu bo kuri Magic Channel hari benshi bagiye baravuga amajambo agiye atandukanye uno munsi nk'ibintu ushobora guhanura abariko baradukurikirana abashoboye kwiyumvira uko bitari canke abashoboye kugufata ukundi kuntu. Uravyumva hari abandi bantu bace biha iyindi shusho mu kurangiza ibintu bitatu wo ubwira abariko baradukurikirana baba abakunzi ba Magic Channel n'abakunzi bawe muri rusange. Ikintu ca mbere nobwira abantu abarundi kazi ni mutahure ko kugira ngo novuga social media y'u Burundi gere kure ibi dukora mutahure ko no mu bindi bihugu babikora kandi ndabizi abarundi n'abantu bakurikirana ibintu byo mu bindi bihugu ni mutahure ko bigere mubona mu makungu mu bindi bihugu ko natwebwe twobishobora iwacu twobikora. Ino buzz yanje sukwishima sukugira iki ariko nagenda kubwire ko hariho benshi yakomye no mu Rwanda barantelefone ndababwiza ukuri. Je barantelefone mu Rwanda abantu baho ndabaza nimero yanje wayikuye ngo nayikuye Burundi. Urumva ni uri kuravugwa ngaha mu Rwanda bimeze gute urabona bimeze ate bya binyarwanda byabo urabibona sivyo. Ikindi kintu kigira kabiri nobwira abarundi abarundi dukunde ibyacu
dushigikirane ivyo biramatanye nihaba gushigikirana sivyo gushigikirana si kuvuga ngo wompa amahera no naho ndabira video yanje kayiraba 30 minutes ke biba bikwiriye ariko je n'amahera ndayasavye ufise nimureke kunamo nivyo vyose birakenewe vyose birakenewe nkuko nabivuze mbere nkeneye abashigikira kandi kunshigikira kwanyu nukumpa amafaranga kubera ko filme singenda nkatwengera abamfasha ngo baca bagira no bisaba ko ndabahereza uburyo ubuzima bwo mu Burundi buragoye sivyo ikintu kigira gatatu abanyempano shigikira iciyumviro ca mugenzi wawe apana ko mugenzi wawe arateguye projet wowe ushatse kuyica canke naho ngo uyimwibe tucibagiye abakunda kuzibana ngaho iyo ngeso urumva ngwana waone Imana irababona wowe nimba ubona mugenzi wawe yateguye akantu musabe nimba yo kwemerera mugakore atera imbere nawe utera imbere je numva ari ivyo bintu no babwira tukiraho nyene urabizi ko wowe umuntu umwe mu bantu usonze uvuga ati bano bantu basenga mu vy'ukuri ndabashigikira atari kabigira abafeke njyajya abantu bajyaga Imana mbere ya vyose je turatereje amasengesho yabitege yego arafise ikibazo c'ukuguru abantu mufise ingabire yo gusenga mu musengere bitege ibintu bishobora kugenda neza kandi munamuhe uburyo yavuze ati ntafise aho kuba byinshi aravuga ko n'ikibazo c'ukuguru bashaka kumenya bitege igihe ugira isanganya nta muntu yarasanzwe gukurikirana canke vyari bigenda gute ntiwivuza nari medecin wivuza mu kigo Medecins Sans Frontières kuvuga medecin niyo yamwitwara ariko ubunye yarahagaze yego no kuvuga kuva bahaya bugare nturasubira kuja kwa muganga kwivuza wapi naciye mbura uburyo nuko birababaje Imana izomifasha ariko abafise umutima wo gufasha ni mubure kumufasha nuko jewe uno munsi kuri Magic yavuze ati ko bino bintu vyaciye abantu bakaba bari mazi imisi bariko bariyumvira ibindi bintu tureka dushobore kubazana bashobore kuza kubabwiza ukuri bashobore kubabwira mbega ibintu vyifashe gute nuko Nella mu gusezera abakunzi ba Magic Channel n'abakunzi bawe muri rusangi ba Nella firme na kinela ubigisagara cyose basigaye bavuga na kinela rega je byari hari umuntu yandonde yambwira ati bite mugaranza we wompa nimero za nakini nakinde erega ukuboko kw'Imana kuri jewe muvyemere hari abatavyemera rega nuko guys ndabwira ko twari kumwe na Nella ndetse na bitege mu Diaspora wiwe nibo twari ko turayaga muri ibi twari ko turavugisha ukuri amareri vya mariage ntihatagira umuntu adusoka kandi kubimbaza vya mariage sibyo bazokubaza mariage ya vrai yego canke bizohava biviramo murabona ko asigaye hakeya irenze bitege no bitege kumuha keya irenze ntibisigura ko ngo twahava hari abanditse muri commentaire ngo reka shareka ngo uzosanga ariko naringera ko badije Nella bashaka kumenya umuseri wawe canke uwo musanze musohokana cyangwa mu byumva kumwe bijya bintu akibibona yavyakiriye gute memzo wala musiguri akibona nyine akabona ati jewe ndabivugiye kuri kamera keza ndabivuge je nta musheri mfise nta muhungu ufise dukundana nawe mbego Scott turahejeje ikiganiro kubera ko ndabonye yati uzoga kata ibintu byizokata Scott yakanu uzuga ke twishimiye Magic Channel ariko baradukurikirana ikiganiro Scott heza ariko baradukurikirana mu vyumve aranse kutubwira Miss na mpenzi bwane uramufise nibisanzwe Jean nubwo ashobora kwera kurondeye sheri ibintu ndiko aya mapost ndiko ndabona nibiki yasavuye mugabo ukicara ukamusigura ukamugira ati urabona hituza mota uve roksana ngo ngenda na Scott oya barabizi ibintu nibisanzwe ifo tuze turavugisha ukuri nuko ndabwira ko twari ko turaga nyuma yo kuraba ikiganiro cyose commentaire zanyu zabiduhanura dutera intege biraheze bikatwubaka
kuyindi mpoemu ibintu bikaguma bimeze neza bigatuma tubazanira ibiganiro bimeze neza ndababwira ko mwari kumwe nanje mugano wa Kent mugano w'Imana mugano w'umwete mugano w'abantu uwari karadufasha zino sanamu mwite Scott